nimba uri content creator ukabaje muri no game wifuza amafaranga, hari imbuga zine ndakuzanira no munsi utagomba gukoresha. No munsi ndagira gusobanura imbuga zine uri mu Burundi udakwiye gutaka umwanya, uri mu Burundi canke mu Rwanda, za Uganda n'ahandi. Okay, especially reka dufocusinge ku Barundi n'Abanyarwanda kuko kare nimwe muri ko muranyumva, nimwe mushaka kumva kino kintu ndiko ndakoresha no munsi. Uno munsi ndaje tuganire ndakubwira imbuga zine udakwiriye gutaka umwanya, nimba uri mu content creator, nimba uri umuntu ugomba kugira ibihangano by'iwawe. Ariko nanone ndaza kubwira imbuga za nyuma ku mpera zino video ukwiriye gutaka umwanya uri mu Burundi ukabasha kwinjiza amafaranga. Okay, twagiye n'urubuga rwa mbere udakwiriye gutaka umwanya, urubuga rwa TikTok. Urubuga rwa TikTok abantu benshi bari mu Burundi bararutaka umwanya, bakarukorera ku mwanya muremure, bagakora cyane bakamarira ku ingufu zabo zose. Guys, nagenda babwire urubuga rwa TikTok uri mu Burundi nta mafaranga ushobora kukwinziriza. Ikibi cyambere cha TikTok ruri local, nta nubwo ruri international. Ruri local, sinzi kumaze kuraba uri kuri TikTok ubona ibintu biri mu gihugu. Ujye ubona video zo ngaho iwacu nyene. None ko ta video yo muri Ghana uzobona kuri TikTok, nta video yo munyamerika uzobona kuri TikTok. Kuko TikTok yo nta nubwo iri international ngo izana ibintu bya he na he. Nubwo woyibona video nk'iyo muri Ghana murazi ko aba TikTokere bakomeye cyane kandi bafite na monetization. Mugabo kugira ubone video y'umuntu wo muri Ghana ni ya video iba yara trendinze ikavuma gose biteye ubwoba. Iyo mpaka iyo uisanga bayishizemo. Mugabo muri make TikTok yerekana ibintu byo ngaho nyene muri gihugu. Ikindi kibi kandi cha TikTok igusaba kuba umusazi, kwigira umuntu nyene basi biracafuza n'isura. Ukagenda ukaba umustar kuri TikTok, mugabo ugasanga mu mufuko zero, nta kintu nakimwe TikTok izokwinziriza uri mu Burundi. Sindabaciye intege, TikTok ne muyikorereko, wanashaka muyikorereko, ariko urumva TikTok ntizokuvumisha, ntizokumenyekanisha ngo ugeze kure, ntizokurenza imipaka. Igihugu kizokumenya ugende uwo mustar mugozoga muri uwo mu gihugu nyene uri lokale. Kuko wowe video yiwawe ne wasanga wanashaka uzora muri commentaire, ne wasanga ari umunyarwanda yayikomanze uri mu Burundi, ntibishoboka. Ne wasanga hari umuntu ari muri Zimbabwe yayikomanze, ntibishoboka. TikTok iri lokale. Okay, nkico ni kintu cyambere mudakwiye gutaka umwanya. Abantu benshi baba bambaza ngo TikTok monetization tuyikore gute, ndabahebuje. Nta monetization muri TikTok uri mu Burundi ishoboka, nta muntu jewe ndabibonako. Okay, twagiye n'ubuga bwa kabiri udakwiye gutaka umwanya cyane uri mu Burundi ngo gutwara ubwenge. Ubuga bwa kabiri ni Facebook. Facebook ni urubuga aba content creator cyane bifuza gukorerako. Yeah, of course nanje Facebook ndayikorerako kandi none abahanura kuyikorerako. Ariko mes chers amis, ntuite ku mwanya ngo gutwara ubwenge gose. Gusa iciza cha Facebook yoyo iri international. Facebook iratuma umenyekana cyane ku isi yose kuko yo iri international. Nushaka video kuri Facebook uraza kurabwa n'umunyarwanda, urabwe n'umurundi, urabwe n'umuntu ari muri Kenya, urabwe n'umuntu ari muri Amerika, urabwe n'umuntu ari mu Bufaransa. Yoyo iri international. Hari no kuntu video yawe wayishize ko cyangwa ifoto ugatomboza ikarabwa n'abantu benshi muri ya minota ya mbere, Facebook ubwayo irayikomendinga ikayikwiragiza no ku bandi bantu bo mu bindi bihugu. Niho itandukaniye na TikTok. Ariko mes chers amis, ntigutwara umwanya muremure kuko ni bya bindi ugenda ukaba umustar ukagira abantu benshi ama-views menshi ariko mu mufuka atamafaranga. Gumana nanje gushikimena video ndakwereka imbuga ukwiye gukorerako ugashira ko ngozi yanguvu zawe zikakwinjiza amafaranga. Facebook ubwayo monetization dufite hano muri East Africa ni ya Kenya. Abazobabwira ibindi bazobikora babesha. Mes chers amis, Kenya kugira ironke monetization ya Facebook muzi iyo byaciye, muzi nguva igihugu ca Kenya cyakoresheje. Rero niyo bishitse ugakora monetization uri muri Kenya, je nakoze monetization uri muri Kenya baranayimpa, ariko ushitse mu Burundi cyangwa se mu Rwanda ugakora log in ukinzizamo ya account yawe wakorera monetization, ushitse mu Burundi ubundi Facebook ihitubona ko wabaye muri pay itali eligible for Facebook monetization, egahiti kwaka ya monetization yawe. Je bahise bayinyaka nayo imaze kuronka $5 byugarikiye ngaho nyene, kandi bahita baguhana no kuzongera gukora yindi biragorana. None umva Facebook yo dukwiye kwita ku mwanya. Nivyo kora video imwe ushiye kuri Facebook kuko nayo iri international yashaka gufasha kuvuma kwamamara nkuko, mugabo nta kintu cy'amafaranga izogufasha uri mu Burundi. Yeah, urubuga rwa gatatu utagomba gutaka umwanya cyane ni Instagram. Instagram imeze nka Facebook. Ahitandukaniye na Facebook, ubundi wazo n'uburyo ushobora guhuza Instagram ugapostinga nk'ikintu kuri Instagram kigenda direct muri Facebook. Instagram nayo iciza cayo ifise aba followers bari VIP. Utomboje ukaronka aba followers ba Instagram ni sawa vraiment. Mbere yo none abahanura kuyikorera kuko bo bari trusted ukuntu nabantu bashaka kugusupporting ufise nk'umushinga, ufise nka project nziza kuko abantu bo kuri Instagram nabantu urumva baboneka gake bigoranye. Facebook yo irihutisha aba followers ukuntu nabibabwiye.
ariko Instagram nayo ifise aba followers bari trusted bashobora kugusupportinga uri nk'umunyempano uri umuntu afise projet ukabiposta kuri Instagram n'abantu bakunda vraiment kugushigikira bakumva imishinga vuba kuko n'abantu baba bari VIP. Okay, mugana nyene nukuye kwita ku mwanya muremo kuko urumva nta mafaranga izogura mu Burundi. Okay, urubuga rwa kane rero ari nako rwa nyuma dusoreza ko ndabereka imbuga dukwiye gukorerako n'urubuga bita Twitter X. Uno munsi bararuhinduye no rwa Elon Musk niwe yaruguze. X n'urubuga rw'abayobozi, urubuga rw'abanyepolitiki. Wewe ukaba udashaka kuzoba ingagari muri politiki, kuzoba umuntu w'umuyobozi, ntutumwanya uja kuri X. Amafaranga uzoronka kuri X. Ubundi X ikunda gukoresha abantu baba bashaka nyimba ari nk'akantu babonye mu gihugu katagenda neza akagacisha ko nyimba ari barabaragiye wanyu ryacitse vraiment ukabicisha kuri Twitter. Abayobozi bizonyaruka ko babibona hanyuma babatunganiriza. Mugabo ivyo ndibaza wewe nk'umu content creator nta bintu bizaba biriko biragufasha mu mufuko, nta mafaranga uzokwinziza. Nyimba udashaka kuvuga likijana tuge dukeneye amafaranga aba content creator. Okay guys, reka rero twigire ku mbuga zacu imbere ko nja ku mbuga dukwiye gukoresha turi mu Burundi zikatwinziza amafaranga z'agaciro dukwiye guta ku mwanya wacu wose nkuko nanje ndiko ndabigenza iminsi kandi nkabasha kubona ibiceri. Banza ukore subscribe hano hejuru wandike no muri commentaire uko icigwa gitahuye. Okay, urubuga rwa mbere rukwiye guta ku mwanya wawe wose ni urubuga rwa YouTube. Mwe murafishinata YouTube irariha kandi irahiya neza cyane uri mu Burundi uri mu Rwanda kuko YouTube yo ikiza cayo yadushiremo ikintu cyo guhindura location. Je nkundi ko nakora kuri location ya USA, United States of America, kandi bakavyemera nibereye mu Burundi. Kandi ninkora video iza kurabwa n'umuntu ari mu Burundi, irabwe n'umuntu ari muri America, irabwe n'umuntu ari Buraya, nkabasha kubona amafaranga. Kutuvyuzi duke ntunacike intege ku mavyuzi uronka. Je nta namavyuzi menshi ndonka muri YouTube, novuga ngo ndaronka amavyuzi menshi nabi, nta mavyuzi ibihumbi usanga narose. But YouTube yo nimba video ya mbere wayikoze ukaronka amavyuzi jana, ya kabiri ukaronka amavyuzi amajana 2. Yo izoteranya ya mavyuzi uzokwisanga nyimba kondwe warose amavyuzi ibihumbi 200. Tuba duke tubutu 0,, mugabo n'utuvunjira tw'amadolari. Rero tuvunjira tw'amadolari turatandukanye n'utuvunjira tw'amarundi. Okay? Urundi rubuga ukwiye gukorerako cyane YouTube nyene nta nubwo none tindaho mu mavideo atandukanye nagenda bibereka. Ndafite video nakoze ngaha zikwereka ingene ushobora gukora channel ya YouTube ihemba. Yes guys, hanyuma ndabereka ingene ushobora uploadinga video, ndabereka ingene ushobora kubyeditinga. Byose biriko kuri no channel urashobora kubyirabira. Urundi rubuga ukwiye gukorerako n'urubuga bita LinkedIn. LinkedIn ni urubuga abantu mukwiye gukorerako cyane muri ibi bihugu. Uragenda ukasetinga ugakreate profile nyine ubasha kubona akazi. Hakana n'urundi rubuga bita Upwork nayo nzoyibasobanura yo nta nubwo ndanayigisha. Nurubuga ushaka kugenda ugapostinga kibiko gushoboye abantu bakaza bakabookinga bakagura, nabwo nurubuga ukwiye gukorerako. Ariko by'umwihariko uri mu Burundi no bahamagara gukoresha YouTube. Mwese mukreye konti za YouTube muzite ku mwanya wanyu wose. Umuntu azokwiza abantu 1000 agakwiza watch time amasaha 4,000 uzondondere. Je nyenzo monetization ku buntu ndakwereka ikintu utangura gukora hanyuma ibintu bikagenda neza. Guys, nico shego cyo bwana nabateguriye iki kiganiro. Nimba wagikunze urashobora kumpa like ino video, ariko mumenye imbuga uri mu Burundi udakwiye guta ku mwanya cyane. Gusa nyine sindabadekuraje ngo ntimuze kurereko. Izo mbuga zose sindanavuze kandi ngo ntizotumutera imbere, ariko n'ibintu biba bigoranye. Ushobora gukora kuri TikTok ukagenda ugahura n'umuntu akakuzamura kwera yakumenyeye kuri TikTok akaguhana kandi kaze mu bindi, mugabo no kwire kubita ku mwanya muremure uri mu content creator. Thank you for watching this interesting video. Ciao ciao. Imbuga studio ya mbere.